Hallelujah. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Hallelujah. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Hallelujah. Emmanuel, Emmanuel. Hallelujah. Hallelujah. Turagushimiye kuri hagati yacu muri kino gitondo ma. Mu ntango z'umwaka mana turagushimiye presence yawe ma. Turagushimira ukubaho kwawe Mana, washimye ko kuba hagati yacu ma. Washimye kujana natwe, washimye kugendana natwe. Uri imbere yacu, uri inyuma yacu, uri hejuru yacu, uri mu mpande zacu. Uri muri twebwe Mana, ugorera muri twebwe, ukorera muri twebwe. Ugaragarira muri twebwe, uyerekanira muri twebwe. Watugize vitrine yawe, watugize Mana yo mu ijuru, aho Mana amahanga kubonera, watugize ihanga ryawe. Oh, washize ubutware ku bitugu Mana yo mu ijuru vyacu. Uba muri twebwe, turaguhaye icubahiro ma. Muri kino gitondo turacelebra presence yawe ma. Muri intango y'umwaka, muri intango y'uru rugendo, muri aya mezi 12 ari imbere yacu Mana, turagushimiye kuri kumwe natwe ma. Mu vyo twifuza vyose ma, mu vyo tutarabona vyose, mu vyo dusengera vyose ma. Turagushima Mana yuko icamukuru Mana, igihambaye igishizwe imbere, igikomeye Mana warakiduhaye. Presence yawe iri kumwe natwe, uri muri twebwe. Oh, muri kino gitondo Mana, nous honorons ta présence Seigneur Jésus. Mana, turahimbaje ukubaho kwawe Mana hagati y'ishengero ryawe. Turahimbaje ukubaho kwawe mu bantu bawe ma. Turahimbaje ukubaho kwawe Mana mu bakwizigira ma. Turahimbaje ukubaho kwawe Mana mu ijuru. Oh, mu bagukunda, mu bo wamenye, mu bo wacunguye. Mana, turagushimira kugira neza kwawe. Turagushimira Mana igitondo ciza. Turagushimira intango nziza. Turagushima Mana ibihe vyiza. Oh, turanezerewe Mana ibihe vyose ma. Ivyo wambikiye, ivyo wabikiye mwene data ma. Mana, turabigushimiye à l'avance Mana mu ijoro. Kuko ari vyiza wabikiye abakunda izina ryawe. Ivyo amatwi yacu atigeze kumva Mana, n'ivyo amaso yacu nibitigeze kwinjira mu bwenge bwacu. Ivyo nivyo wabikiye abagukunda. Oh, ab'Imana bari muri kino kibanza bavuge ngo amen. Hallelujah. 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 Ngiro mwicaye tivyo ibitigeze guca mu vyimviro vyacu, yabibikiye abakunda izina ryewe. Hallelujah. 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 Ngiro mwicaye tivyo ivyo utigeze kumva, ivyo utigeze kwimvira, ivyo utigeze kubona, ivyo nivyo Imana yabikiye abakunda izina ryewe. Hallelujah. 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 Imana ishimwe cyane igitondo ciza, kandi Imana ishimwe intango idasanzwe y'umwaka mwiza, umwaka w'ibihumbi 2016. Reka ndagutumirire dukomera amashi Imana igira neza, Imana ihambaye, Imana iduha kubona, Imana iherekeza urugendo rwacu, Imana yabanye natwe mu mwaka uheze. Hallelujah. Kandi n'uyu mwaka igiye kubana natwe, turayihaye icubahiro, turayikuriye ubwatsi, turayishimiye kugira neza kwayo, turayishimiye imigambi yayo idasanzwe, turayishimiye ivyipfuzo n'ivyimviro vyayo, ishishikara kutumenyesha no kutugeza ko abantu b'Imana bavuge ngo amen. Hallelujah. Abakesheje n'abaraye basinzire, Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Subira kandi ndamukiriza umuntu ari bubamfu n'iburyo bwawe mu giti, umwaka mwiza kandi, umwaka mwiza kandi ukubere mwiza. Hallelujah. Mwaka mwiza. Olivier niwe yatubwiye ngo urikondane kuba mwiza. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Mwaka mwiza kuri mwese, abamenyereye kurara bakanuye uyu munsi mwaryamye, nizere ko agatiro kaheze. Umwaka mwiza. Hallelujah. Imana ishimwe cyane.
turashima Imana igitondo ciza, turashima Imana intango nziza umwaka w'ibihumbi 2016 mu buzima bwacu. Imana itwongeye umunsi mushasha, Imana iduhaye kindi gihe gishasha co kubaho kugira ngo dutange canke dushishikare gushira izina ryiwe hejuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ejo ntitwari kumwe kuko tutakesheje, ariko Imana ishimwe naje ngaha mu gatondo nimvira nimbega nibande baza gusenga. Ni igikorane cacu ca mbere ca le premier kiba mu gatondo, yindi minsi abaramakesha, ariko kandi ndabona yuko Imana yabahaye kugira itiro ndavyigene mu ngana. Biraboneka ko mwaraye muryamye, nako ndibaza abantu barakesheje ntibakesheje, baraza ntibaza, ariko Imana ishimwe ndabona mwarubahirije gahunda yo kuryama. Imana ibahezagiye, mwagize neza kuryama kugira ngo ntitube turi twenyene uno munsi muri kino gitondo, mu munsi wo guhimbaza izina ry'Imana. Nkuko mubibona icivugo cacu cuno mwaka kiravuga ngo izina rya Yesu rishigwe hehe. Haleluya. Semera cyane izina rya Yesu rishigwe hehe. Haleluya. Amen. Iyi niyo ntumbero yacu muri uno mwaka. Mu mwaka uheze twarahagaze ku ijambo rihagaze ku bushobozi bwo gushinga intahe, ku bitangaza, ku vy'Imana yatubikiye, mu ntsinzi iboneka mu ntahe y'akanwa kacu. Ariko kandi ijambo ryose duhagararako, naho turihagararako mu mwaka, ntibisobanura ko riba ritakaje agaciro. Ariko kandi amajambo yose tugenda twiga canke duhagararako mu mwaka n'amajambo Imana iba yashize mu mutima wacu mu gusenga kugira ngo atubere urufatiro kandi atubere icitegererezo canke intumbero dufatirako mu byo tuzogenda tubaho mu mwaka, canke no mu byo tugomba guha agaciro nk'ishengero. Birashoboka ko hari ijambo Imana yaguhaye ku buzima bwawe, ariko kandi nk'ishengero turagomba kuba muri rino jambo muri uno mwaka turirimbura ko tugigako. Haleluya. Ndanezerewe cyane muri uno mwaka gufatira canke kwiga kuri iri jambo, kuko ndumva yuko hari uguhishurirwa kudasanzwe Imana igiye kuzana mu buzima bwacu, kutwibutsa kandi gusubira kuvyura canke kugutahuza urundi rugezo, mu rugezo rurengeye ubwo wari usanzwe wiyumvira canke uguzi kubijanye no gushira izina rya Yesu hejuru. Haleluya. Haleluya. Arabereye gushigwa hejuru. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo arabereye gushigwa hejuru. Biratubereye ko tumwimika, biratubereye yuko tumushira hejuru. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Iyo uri kuraca impande y'amamangazini canke iyo uri kuraca impande y'amamangazini akomakomeye badandaza ibirato canke badandaza impuzu, nta nari muzosanga ayo mamangazini aho bashize ibirato canke impuzu hari fime canke hari ibiyo vyirabura nka bijya biri ku miduga. Misi yose aho badandariza ivyo tugomba kugura haba hari ikiyo cera kiboneka gisukuye kugira ngo kiduhe ubushobozi bwo kubona ubwiza bw'ibirindani. Hariho ibintu byinshi urengana ukagira umugambi wo kuzobigura atari uko wabikozeko, atari uko wavyiboneye canke ngo uvyegere, ariko wabiboneye mu kiyo kibonerana, uravuga ngo ijya mpuzu nzoyigura, kijya kirato nzokigura. Ndasenga Imana ngo uyu mwaka ubuzima bwawe bucike vitrine, aho abantu bazobona Yesu mu buzima bwawe, bakavuga ngo turagomba gukonsoma ubu bwami, turagomba kumenya uyu mwami, turagomba kumenya uwo mwami, turagomba kumwizigira. Ndasenga kugira ngo uyu mwaka ubuzima bwawe bucike icirore, aho abantu bashobora kubona ubwiza bwose bwa Yesu biciye mu buzima bwawe. Ndatangaje uyu mwaka ngo ube igikoresho cyo gushira izina rya Yesu hejuru. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Izina rya Yesu ntirishigwe hejuru mu mashengero gusa, ariko izina rya Yesu rishigwe hejuru mu ihema ryawe, izina rya Yesu rishigwe hejuru kwishura aho wiga, izina rya Yesu rishigwe hejuru mu muryango wawe aho uba, aho ukorera, izina rya Yesu rishigwe hejuru. Ndasenga Imana ngo ucike instrument, aho abantu bazoshobora kumenya ubwiza, aho abantu bazoshobora gutahura, aho abantu bazoshobora guhishurirwa Yesu Imana ikoresheje ubuzima bwawe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo intumbero y'ubuzima bwawe
uhindurwe. Ndasenga kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo impamvu yo kuba kwawe canke yo kubaho kwawe igire ubundi buryohe n'akandi kanovera, aho gushira hejuru izina rya Yesu. Atacu uzobiguza, atacu uzobidandaza ko, ataho uzobinegosya, aho ubuzima bwawe buri kondane, aho ubuzima bwawe buri consacré, aho ubuzima bwawe bwiyeguriye, aho uvuga uti umwaka w'ibihumbi 2016 ivyanje birashizwe inyuma, Yesu arashizwe hejuru. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwire iki kintu nzokivuga muri uyu mwaka mu mavuta Imana itanga, ariko ndasenga ngo Imana ihindure ingene tubona ibintu. Harageze ko abantu b'Imana ibintu bihinduka. Kimwe mu bintu bishobora kubisha ubuzima bw'umuntu ni ukutagira intumbero yo. Murazi ico bisobanura icaha? Icaha ni uguhusha intumbero, ni manque d'objectif ku vy'Imana yashize imbere. Rero iyo umuntu akoze icaha ni ukuvuga ngo aba yahushije intumbero Imana yamushize imbere. Ngira ndakubwire ngo kubaho uhusha intumbero y'ubuzima ni icaha. Haleluya. Uyu mwaka ndashaka guhagarara kuri iri jambo kugira ngo shengero ry'Imana dutahure ikintu gikomeye twahushije kandi duhora duhusha. Imyaka irazi yindi karengana, ariko kandi mu mwaka wose abantu babipfuza umwaka uyu ni umwaka w'ikintu kanaka ciza wipfuza, kandi n'uburenganzira bwacu kugira ivyifuzo vyiza ku mwaka dutanguye. Yesu ashimwe cyane. Ni vyiza mu buzima bwacu kugira icifuzo cinge n'umwaka wacu usa, ariko iyi imyaka yacu igenda iyindi gasubira ikaza, ariko ugasanga uko igihe kigenda imyaka yose intumbero nyamukuru ni twebwe, ni jewe. Quelque part tuba turiko turahusha. Ndasenga ngo muri 2016 ucika umwaka apano wawe uwiwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Wewe uvemo ariko wewe wajemo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niyajamo ntugire ikibazo, araguhetse nawe utaparamiya tu. Yesu ashimwe cyane. Ariko mureke duhindure intumbero muri uno mwaka, dushire intumbero yacu yuko Yesu ashigwa hejuru. Ducike aba agent, abagabo n'abagore, imiryango, abahungu n'abakobwa, abasore n'inkumi, uyu mwaka tutumbereje kwiyasura yuko izina rya Yesu mu buzima bwacu riko rirashigwa hejuru. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ubwira umicane uti dushikane ishikanwa ryacu rya mbere ry'uyu mwaka muri kino gitondo cyo gushima no gushira izina ry'Imana hejuru. Haleluya. Amen. Abadufasha kwakira amashikanwa muhaguruke mudufashe kwakira ishikanwa ryacu ry'uyu munsi, ishikanwa ryacu rya mbere ryo muri uyu mwaka w'2016. Imana ibahezagire. Haleluya. Dushikanira Imana, ndashaka kwifuriza umwaka mwiza abantu bose badukurikirana bari hanze y'u Burundi, badukurikirana dukoresheje inzira ya internet canke abaza kubona ubutumwa baciye kuri audio zihora zirungikwa. Mugire umwaka mwiza, kandi uyu mwaka namwe turabifurije ngo ube umwaka aho mu buzima bwanyu izina rya Yesu rishigwa hejuru, kandi turabahezagira kugira ngo Imana irushize kubagira neza no kubakuza no kuzobana natwe mu bikorane byacu bitandukanye, aho tuzoba turiko turiga twinjira muri iri jambo, tujyagura, turaba ubwaguke bwaryo, turaba ico twahomvye n'ico dushobora gutakaza. Urashobora kuba ukijijwe, urashobora kuba waramenye Yesu, urashobora kuba warabatirijwe, urashobora kuba uvuga mu ndimi, ariko buhoro buhoro ubuzima bwawe burashobora gutakaza iyi ntumbero. Tugomba gusubira kugaruka ko kuri uno mwaka. Ijambo ry'Imana Paulo yaravuze ngo ntihagire mube maso ingene mwubaka kuri iryo tanguriro ryashinzwe. Itanguriro ni Kristo, ariko kandi kuri Kristo hari igihe dushobora kubakisha ibikoresho ari ivyatsi canke ibintu bidafise agaciro, ariko Paulo yavuze ngo tube maso ingene twubaka kuri iryo tanguriro ari ryo Kristo, kandi tugomba kubakisha ivy'agaciro. Nico gituma uyu mwaka tuwitiriye umwaka wo gushira izina rya Yesu hejuru, kumuhimbaza, kumushira hejuru mu nzira zitandukanye.
kandi tubibutsa yuko mushobora gushikana namwe amashikanwa yanyu, mushobora gutangira Imana aho muri bose, mushobora gushikira kino gikorwa civuga butumwa canke cyo gukwiza ubutumwa mu nzira zitandukanye. Murashobora kubona kuri site abariko bararaba ubutumwa, hariho konti ya Life Center mu Bubirigi, murashobora kuyibona mukagira virement aho muri hose. Harababidusavye aho muri hose murashobora kurungika mukoresheje amakarita yanyu, visa canke ubundi buryo bwose. Namwe Imana ibahezagire kandi ibahe kugirana natwe umwaka mwiza w'ibihumbi 2016. Imana ibahezagire kandi bagirire neza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dushikanira Imana, Imana iguhezagire kwibuka ishikanwa ryawe uyu mwaka, ugira intumbero yicu ugomba gukora mu nzu y'Imana. Muri uno mwaka turafise programme spécial aho tugomba gutangura kumobiliza uburyo bwo kugura ikibanza cacu, ikibanza ca Eglise, ikibanza ca Life Center. Mu minsi iri imbere tuzobaha numero ya konti tugomba gutangura gushira ku butunzi n'uburyo bwacu bwose dufise kugira ngo tugure ikibanza cacu. Ikibanza kitwa partena kirashobora kuba ari iki canke ikindi, siko? Ariko mwe mu prefera he? Ariko sivyo twavuze, ntitwavuze ko ari ngaha. Ubwira umushari uti ikibanza tu. Haleluya. Kandi mubwira uti naho batari ngaha hariho ciza kurusha ngaha. Nimwibaza? Nimwibaza? Ni hapa tu. Rero nimunteranye n'abaprona, sinavuze ko ari ngaha. Ari gice tubona banatanye kuturondera ngo mwarahagutse. Ngo mwarahagutse. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ariko naho Imana nimbi haduhaye nabo bazohaduha. Yesu ashimwe. Cyo ni icifuzo cacu. Ariko kandi ndabahimiriza muri uno mwaka nk'imiryango abubatse muri kino kibanza, uyu mwaka ubabere umwaka wo kwimvira hamwe nka famille ico mugomba gukora, ukwitanga kwanyu. Hari igihe abantu badaprojeta canke abantu batiyimvira ibijaye no gutangira Imana mu nzu yayo, ugasanga ni ibintu umuntu akora giturumbuka muri emotion par accident, aho ugasanga ico kintu nticiyumviriwe ko kandi ntigihawe agaciro. Ariko kandi ndagomba kuvuga ngo uko uzorushiriza guha agaciro inzu y'Imana niko nawe bizozana umugisha mu nzu yawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko witwararitse kandi washize imbere ubwami bw'Imana n'inzu y'Imana. Haleluya. Rero ico mucimvire ko mukigire ku mugambi mu gisengere. Haleluya. Hari abasanzwe batanga uburyo bwabo bigira 10 vyabo, ariko nturi munsi y'iryo tegeko ushobora gutanga ibirenze ikigira 10. Ushobora gutanga ibirenze nk'uko umutima wawe bikunze kandi ubishaka. Kwiye kurengera urugezo rwo gutangishwa n'ici itegeko rivuga, ugatangishwa n'ico umutima wawe ukubwira kubijanye n'agaciro uha ubutumwa bwiza n'inzu y'Imana, kugira ngo mu nzu y'Imana ntihabeho ubukene canke kubura, aho kugira ngo mu nzu y'Imana dushobore gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bidutumbera kandi abantu bagirirwe umugisha mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ejo bundi umuntu yanteye inkuru y'umuntu yagiye ahantu abona umukristo afise ikibazo, arabwira uwundi, aramubwira ati mbega kubera iki? Ako vraiment hari ibibazo Eglise vraiment ikwiye kuzirafasha. Vraiment hari abantu vraiment Eglise irakwiye kuzirafasha. Rimwe hari igihe mubona ibibazo mukibaza ko Eglise ikwiye kubifasha, ariko rimwe ukavuga ngo Eglise ikwiye kubikora, ariko mu rundi ruhande wowe uvuze ko Eglise ikwiye kubikora ntacu yiha. Rero ntituzokemura ibibazo bya bene data dukwiye gufasha abo dusanzwe dufasha n'abandi benshi tudashoboye gufasha. Umunsi uzomenya ikibazo bafise, mbere yo kubona ico Eglise ikwiye gukora, gomba nawe kwibaza ico ukora kugira ngo uhe inkomezi Eglise gutorera inyishu biri hagati yo muri twebwe, kugira ngo twitwararikane, dushigikirane. Ububuze amashuri tumurihire, ububuze amafaranga y'umuti tumurihire, ububuze amafaranga ya Minerval. Ikintu cyaco cyose dushoboye kugitorera inyishu. Ngomba kubabwira yuko ngaha hari abantu barihigwa, hari abantu ngaha kugira ngo babone amafaranga ya Minerval, rimwe basabwa n'ababareze kuryamana nabo kugira ngo arihigwe Minerval, kandi ari bashiki bacu bari hagati mu ishengero. Bene ivyo bibazo byose bidutera umunezero iyo dushoboye kubitorera inyishu, kuko tuba dushoboye kubitorera inyishu mu ntumbero zacu canke mu byo dusengera canke mu bitugize. Twaravuze ko objective canke icifuzo cacu no kubona iri shengero rimeze nka famille.
ndashimira Imana imyaka yose mu buto bw'imyaka y'ishengero Imana yadushoboje gukora ibintu byinshi bikomeye kandi no gutorera inyishu ibibazo byinshi bya bene data, rimwe biciye mu butunzi eglise ikoresheje mu buryo buri direct canke biciye kuri mwebwe mwagiye muba sensible ku bibazo by'abandi mukabamara ubukene mugashigikirana imiryango imwe igashigikira iyindi. Ivyo iyo tubibonye biradutera umunezero kumenya yuko tutari abantu gusa bahurira nganka bahurira ku isoko, ariko dushobora kubabarana tugashigikirana tugafashanya. Ngenda kubwire ngo birashoboka ko ibibazo tubona ari byinshi kurusha uburyo dufise, ariko igihe cyose muri bike dufise Imana izobona dufise uwo mutima ntizoreka kutugirira neza no kutwishura. Igihe cyose twaramvuye amaboko yacu kugira ngo dushobore gushigikira no gukomeza abatandukanye bari hagati muri twebwe no gushigikira ibikorwa by'Imana bigomba gukoreka. Imana ibahezagire cyane. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Rero gutangira Imana mu nzu y'Imana, gutangira Imana mu ishengero, ndakwipfurije ngo uyu mwaka ukigire kimwe mu bintu wiyumvira ko kandi uhaye agaciro, kuko birakenewe cyane kugira ngo bidufashe gushika kuri byinshi Imana yashize mu mitima yacu, ariko kandi kugira ngo bivyagwe bishigwa habona mu bikorwa bisaba ubutunzi canke bisaba uburyo. Imana ibahezagire mu bwizigwa bwanyu kandi no kwitwararika no gushira umutima wanyu kuri ivyo bitandukanye mu bunzira imwe canke yindi mu buryo mubikora. Imana ibahezagire. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Ndashaka kuvuga iminota mikeya bwire uwo mwicaranye uti ibisigaye à suivre dimanche. Haleluya, amen. Ako ndashaka kuintroduisa gato ikintu nshaka ko twiyumvira ko muri uno mwaka. Ndi persuadé yuko iri jambo rizo revolutiona ubuzima bwawe mu rugezo rukomeye. Ndemezwa yuko iri jambo ukaryakira ukarigira iryawe ukarushiriza kuryigishwa mu nzira zitandukanye rigiye guhindura ingene ubayeho. Haleluya. Kandi kimwe nibaza yuko iri jambo atari rya Life Center gusa, ako nibaza ko ari ijambo rikwiye gushika mu isi yose mu mubiri wa Kristo. Izina rya Yesu Kristo haragezwe ko Yesu agarukanwa mu rusengero. Washobora kumbwira ngo asanzwe ari yari, ariko kandi uyu mwaka mu bintu byinshi nzovuga nzokwereka ingene dushobora gutakaza Yesu kandi twibaza ko tumufise kandi tumuvuga. Nzoshimikira ukuntu Yesu ashobora kuba uduherekeza igihe twebwe mu kumukurikira ari twe twari turi sanse kumugendera inyuma. Nzohagarara kandi nzoshira habona ingene dushobora kugwa mu mutego w'ubutumwa bwiza busa n'ubutubwira Yesu ariko ahanini butariko butwereka Yesu. Ndasenga ngo Imana idufashe Yesu agaruke mu rushengero. Ndasenga ngo Imana igufashe Yesu asubire kuba priorite, asubire kuba intumbero y'ubuzima bwawe. Ndagomba kuvuga abana ntibaraja kwiga mbega uno munsi. Uno munsi ntibiga. Bigira ngaho uno munsi. Mubamporeze basi. Nari nabibagiye ariko bariyaranja bakakwibutsa ko ariho ba. Ntiwo bibagira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga ngo Imana ifashe abubatse bari muri kino kibanza. Imana ifashe ingo abagabo n'abagore bakijijwe. Sinzi imyaka Yesu ukuntu mwayibayemo, ako ndasengeye abantu bubatse ingo bari hano bakijijwe. Ndasenze ngo Imana ibashoboze icubahiro ca Yesu kigaragare mu mazu yanyu. Imana ibashoboze abagabo n'abagore, abavyeyi n'abana, abafise imiryango. Imana ibashoboze kumedita kuri kino kintu, aho izina rya Yesu rishigwa hejuru mu buzima bwanyu no mu ngo zanyu. Ikintu Imana yantahuje mu mpera z'umwaka igihe yampira ijambo,
Imana yantahuje yuko bidashoboka yuko ishengero rya Kristo riba mu kunesha, riba mu kunengesera, riprospera, abantu bagukigwa. Ntibishoboka igihe Yesu atariwe ntumbero yacu. Haraje ubutumwa bwinshi cyane budushira imbere kandi butwubaka mu bijanye n'ingene hari ivy'Imana igomba kudukorera ko ku buryo uko imyaka igenda yindi kagenda dushaka ijambo riza kutubwira ico tugiye kuba. Ariko ndashaka ngo uyu mwaka twiyumvire ico wewe agiye kuba mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyo ubusa butanguriye igiharuro icaye cyo cose naho coba ari kinini, ubusa buguma butuma igiharuro cose gitakaza agaciro kacu. Bisobanura ngo nimba Yesu atari we wa mbere mu buzima bwacu, akaba co giharuro ca mbere, ibisigaye byose twubaka hakuno ya Yesu bicika ubusa. Naho Yesu twomugira uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane, agashaka akaba n'uw'igihumbi, amashifre yose akurikirazeho ari annulé na zero yatanguye. Bisobanura ngo igihe cose mu buzima bwacu twihenze kugikwiye gutangura, ibikurikira byose naho byo bifise agaciro bitakaza agaciro kubw'icatanguye kitari co cari kigomvye kuba inyuma kugira ngo gihe agaciro ico kintu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero uyu mwaka ndagomba kukuzanira ijambo ritari centre kuri wewe. Uyu mwaka ndagomba kugutumirira gato, ndazi yuko bitoroshe ariko muhemu yarazodufasha. Ndagomba kugutumirira gato kudepoza ibyawe d'abord. Mwanyumvishaga abantu b'Imana? Ndafise ibyo nshaka, ndafise ambition, ndafise indoto, ndafise ivy'Imana yambwiye, ariko n'ivyo yambwiye nzovamwo ntibikwiye kuba ivya mbere kurusha uko yoyo ari ya mbere. Naho no kunda ivyo yanyeretse nkabikunda kurusha uko wowe ndamukunda, birashoboka yuko n'ivyo yanyeretse bishobora gucika ikigirwamana mu buzima bwanje. Hari ibintu bisa nk'uko ari vyiza dushira imbere ariko bikaducikira idolatry. Haleluya. Amen. Vuga uti we hejuru. Vuga uti we hejuru. Haleluya. Amen. Ndashaka gusoma imirongo ibiri gusa nce mpezi. Introduction yanje y'umunsi. Colossiens chapitre 3 verset 17. Haravuga ngo kandi ivyo muzokora vyose mu majambo no mu bikorwa muhore mubikora vyose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana na Data wa twese kubw'uwo. Mwumvise? Mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Paulo yarandikiye abikorosayo abereka yuko intumbero y'ubuzima bw'umuntu wese yakijijwe, intumbero y'ubuzima bwacu, naho twaba turiko turarondera gutunga imiryango yacu, naho twaba turi mu mashuri, ubuzima bwacu kuva igihe twamaze kumenya Yesu Kristo, mu vyo dukora vyose no mu vyo tuvuga vyose, mu bitugize vyose, mu kubaho kwacu vyose bibe kubw'impamvu yo kumushira hejuru. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aha anya Paulo yariko aravuga ikintu kitoroshe, ariko kandi yariko arashaka kwereka abakristo yuko ibituranga canke motivation zacu canke ibituzindura canke ibidutera gukora ivyo dukora vyose canke motivation yacu ntikwiye kuba iyindi, ntikwiye kuba umushahara, ntikwiye kuba kumenyekana, ntikwiye kuba kwemegwa, ntidukwiye gukora ikintu na kimwe dufise iyindi ntumbero, ariko ngo mu vyo tuvuga ariko no mu vyo dukora vyose tubikore dutumbereye gushira izina ryiwe hejuru, tubikore dutumbereye ko kwiherezo ry'ibikorwa vyacu, kwiherezo ry'amajambo yanje, haleluya, bigaragaza yuko izina rya Yesu ryagize gute, ryashizwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndasenga ngo uyu mwaka uhaguruka wicara
uguruka utambukira hasi, ugendera mu mazi, ugendera mu kirere, ugenda ukora ijoro, ukora umurango, aho uba uri hose. Ndasenga ngo Imana ikwabiye cyangwa Imana ikwambike iyi ntumbero mu mutima wawe, aho uvuga ngo uyu mwaka mu byo nzovuga, mu byo nzokora, ndagomba kwiyasura yuko muri agissement zanje, ibikorwa byanje, muri démarche zanje, muri priorité zanje, mu kwiruka kwanje, ntumbereye yuko mpejeje kuvuga, mpejeje gukora, izina rya Yesu rishigwe hejuru. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ni bande bibaza ko ico kintu gishobora guhindura ubuzima bwacu? Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Akavuga kandi ikintu gikomeye, akavuga ngo mu majambo, mu bikorwa, muhore mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Dushima Imana kubwande. Dushima Imana kubwande. Kubwande. Reka ndabwirega abantu b'Imana, usomye Bible yose, objectif ya Bible kuva muri Ancien Testament, kuva Adamu na Eva bakoze icaha, objectif ya Bibiliya nta kindi dukorera, ishira Yesu hejuru. Mwari mubiziga abantu b'Imana? Mbwiye mu mico nti Bibiliya yose ishira Yesu hejuru. Rimwe Bibiliya ndashobora kuyifata nkayikoresha mu kwerekana kwishira jewe hejuru, sivyo? Kandi quelque part Bibiliya abadodesha namwe irabashira hejuru gato. Haleluya. Ariko kandi Nouveau Testament yose twereka yuko ako muronka ko kose ni muri we. Mumvise kari he muri inde? Haleluya. Bisobanura ngo ivyo Data adukorera, ivyiza byose bidushikako, ivyo twakira byose, ibitumerera neza byose, ibidushikako byose ntibishoboka andewo ya Yesu. Ariko duhezagirirwa muri we, twahawe byose muri we, tunengesera muri we, tuneshereza muri we, byose Bibiliya yose yugariye mu cubahiro c'Umwana w'Imana. Ni Yesu gusa. Bibiliya itubarira Yesu, Bibiliya ishira hejuru Yesu. Nico gituma jewe na wewe duhushije iyo ntumbero, ubuzima bwacu buzobiha. Mwanyumvise abantu b'Imana? Urashobora kubona n'umuseribateri kazi, ukaba uri kurasengera umugabo, muri 2015 niho wamuronse. Haleluya. Satani agashaka kubisha ubuzima bwawe kuko utaramuronka. Nane ndaje kubwira ikintu kimwe ngo naho utaramuronka, reka ubuzima bwawe bwerekana icubahiro c'izina ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko ivyo ntararonka ntibihindura intumbero, kandi ntibiri suppose kubisha ubuzima bwanje. Ubuzima bwanje buryohejwe nawe. Osironta ngishizwe hejuru mu buzima bwanje, n'umwaka wundi w'ubuseribatere bwanje, ariko izina rya Yesu rigashigwa hejuru, ico gihe ubuzima bwanje buzoba bwakubise exactement indani mu nyungu z'Imana, kandi Imana ntizoreka kugira neza ubuzima bwanje. Haleluya. Haleluya. Bantu b'Imana, ndumva umenga biracagoye, ariko nzokwega, nzofyonda muyo muti w'iri jambo, kandi muhemu yarazo gutahuza iki kintu. Reka ndababwirega abantu b'Imana, nta kindi na kimwe je na wowe tubereyeho atari uko izina rya Yesu rishigwa hejuru biciye mu buzima bwacu. Point. Udusigaye nutu objectif personnel twacu, natwo si tubi, ariko tuzi nyuma y'ico nyamukuru uyu munsi uravye cadisparesheje mu buzima bw'abantu. Kandi nico gituma abantu bafise ukuzazanirwa kwinshi no kurambirwa no kuvangirwa no gushuha no gukanya. Kubera iki? Kuko ubuzima bwacu twashize ingufu zacu mu ntumbero atari yo y'Imana nyamukuru. Rero igihe twahujije intumbero, birashoboka yuko dushobora guhusha ikiryosha ubuzima bwacu. Haleluya. Amen. Ndasenga Imana ngo Yesu ahabwe icubahiro mu buzima bwawe. Ndasenga Imana ngo yicike motivation y'ubuzima bwawe. Utangure usenge, utangure wiyumvire, uvuga uti Imana
ni gute ushaka kwiyerekana, ni gute ushaka ko mpimbaza izina ryawe. Tuzora tuza ngaha guhimbaza canke tumuhimbaze turi muhira, ariko gushira izina ry'Imana kwacu ntikubonekere gusa mu ndirimbo, ariko kubonekere muri style de vie y'ubuzima bwanje. Amen. Amen. Reka ndagusomere Ephesiens 1. Niwo murongo twanditse kandi duhagaze ko udutahuza kino kintu. Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 20 gushaka ku murongo wa 23. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Umvirize gane havuga ku murongo wa 20. Canke uko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfuye ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mwijuru, imushize hejuru cane y'ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko no mu kizoza. Kandi yamushikirije vyose, imushira munsi, ibishira munsi y'ibirenge vyiwe, kandi imuha ishengero ngo abe umutwe waryo wo gusumba vyose, niryo mubiri wiwe unengesera vyose hose. Haleluya. Haleluya. Subira muti imushize hejuru cane y'ubukuru bwose, ububasha bwose, ubushobozi bwose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, apana muri iki gihe gusa ariko no mu kizoza. Kandi yamushikirije vyose, ibishira munsi y'ibirenge vyiwe, kandi muhishengero ngo awe umutwe waryo wo gusumba vyose, niryo mubiri wiwe unengesera vyose hose. Ndababaza ikibazo abantu b'Imana. Ukuguru kurafise intumbero zako? Nabajije. Amaguru yanyu arafise programme yayo? Amaboko yanyu arafise programme yayo? Ni bangaye muri mwege muvyuka mu gatondo ikirenge kivuga ngo jewe uyu munsi nshaka kuja ku isoko ryo mu Kinindo, hama amatwi akavuga ngo jewe Imana ndashaka kugenda kumviriza ingene vague zisuma kuri Tanganyika, hama ijisho rikavuga toyaje. Ni bande bibaza ko ari gutyo bihora bigera? Umutwe ni ukordona ivyo ibihimba vyose biza gukora. Umutwe ni wo wiyumvirira ibi bihimba vyose ico biza gukora. Ico umutwe utagenye ntikiza kuba. Naho ukuguru konja, ariko umutwe ntudeside kunjana kwa muganga, ukuguru kovunagurika kugahera. N'est-ce pas mes chers amis? Siko uyu munsi Eglise ya Kristo mwisi, ibihimba byose bifise ama objectif ari déconnecté n'icimviro c'umutwe ari wo Kristo. Nico gituma bidashoboka muntu w'Imana naho wo kwatura, naho wo sengegwa aussi longtemps wewe gihimba utari connecté ku cimviro c'umutwe, nta kazoza keza gashoboka, nta n'umwaka mwiza ushoboka, na 2016 ntiyoba nziza, ntibishoboka. Kuko ugomba wewe kwiyasuha yuko ibi bihimba byose hari ngiye de papa tubwiye ngo dutambe. Je vraiment name mvuga vraiment Imana irazi gukora ibintu vraiment. Je sinzi gutamba kandi vraiment gade papa je urazi ko ndi muri contract. Niyo ngerageje kuja kuri ritme ebana umva nje ntamba nk'abazungu. Ariko nasanze ningene ntamba. Naho batubwira ngo dukoma amashi, ndavyige nabandi bakora yavuze je nsanga niko ndavuza mu yindi temps. Kandi wewe no kubwira ngo nawe uje muri contract nkanje vyo kunanira kuko nubuhinga no kuba muri contract. Ariko igituma amaguru yanje adashobora kuja muri movement z'abandi canke bagize gutya ca ntakaza nkumva umenga haratakaye coordination. Si kibazo c'uko amaguru yanje afise ikibazo, amaguru yanje ari bien, ikibazo kiri ngaha. Tant iri mu mutwe.
mwanyumvise rero ibintu bidakosa reka nakubwire mu yandi majambo bisobanura ngo ibihimba byose vyobeyisa kuri coordination yo ngaha. Nico gituma uzobona akana gato kakabebe kako karatambuka ubona karafise ritme ukabona uko ingoma ikubitane ko gatambuka ati ninde yakigishije oya ntibakigisha uko cerveau yiwe ikoze urabona iratahura iyo temps ikagira gute igakomunika amamambre kakanyonga ngaha bigafatana no ngaha uravyumva bikajana naha jengize ngaha no ngaha ntibishobora kugenda ahantu hamwe ntibishoboka. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi uwavuga ngo amaguru yanje bayagorore yo bayihenze kuko aragororotse ariko ni ngaha ahanye. Reka ndakubwira ikintu kimwe ntibishoboka yuko ibihimba bikora ivyo bishaka andeo yica umutwe wategetse. Ndavuze ngo asanga umutwe wishengera ari we Kristo Yesu. Reka natwe nk'ibihimba byose dutambuke nkuko Kristo areka aratambuka, nkuko ashaka ko dutambuka, nkuko ashaka ko tujeha ingo zacu, nkuko ashaka ko twiga amashuri yacu, nkuko ashaka ko tubana n'abandi ku kazi, nkuko ashaka ko dutreta abo dukorana, abakozi bo muhiri wanya baboyi n'abayaya, wama wirukana. Kristo arashaka kuvyinjiramo gufasha ingene batreta. Ni wabikora uko ubishaka, urabikora uko ubishaka. Ariko ni wareka gakordona movement zawe ugiye kubona ubudasa kandi muri iyo nzira azobona icubahiro ciwe kandi espace y'icubahiro ciwe izobiri gahanti kuko waretse umutwe urakordona ivyo ugiye gukora vyose. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo uyu mwaka uve mu makonfli, uve mu nzankano no mu njyane kuko birashoboka yuko Yesu atari wagushigikiye muri zo nzankane. Nimba kubwiye ngo bishobotse ugiranire amahoro n'abantu bose, ndavuze ngo reka kuvuga wewe nkuko ngo oya ngo yanyivye impuzu zibiri ngo sino murekera oya wewe wakaguru ntubigire uko ubishaka umutwe wavuze ngo gira amahoro n'abantu bose. Rero nimba yakwivye impuzu zibiri genda mwireconcilier kuko la tête a ordonné et tout le corps est soumis aux directives qui viennent de la tête. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo 2016 ikubera umwaka mwiza cyane. Haleluya. Aho uwasura, aho uyasura mu vyawe vyose, mu tuntu twawe twose, mbega ngaha garanti za inyungu z'ubwami bw'Imana ziri garanti muri kino gihe. Bantu b'Imana, reka ndababwira ikintu kimwe kandi kumbure cyo gushoka. Uyu murongo twasomye uvuga ngo data yamushize hejuru y'amazina yose. Ofete data wo mwijuru ya consacre activité yiwe spirituelle gushira izina rya Yesu hejuru. Ngo ahejeje ngo vyose abishira munsi y'ibirenge vyiwe. Ngo ari amazina, ari ubwami, ari intebe, ari ivyubahiro, ari bihambaye, ari bikomeye, ngo vyose data yabishize munsi y'ibirenge vyiwe. Data Bibiliya imutwereka ashira hejuru umwana. Data yahishuriye abavugishwa ba kera ibijanye n'umwana wiwe azovuka. Umwana amaze kuvuka data muha inkomezi, data mushingira intahe, data aramwerekana, data aramupresenta. Amaze gupfa data aramuzura, amaze kumuzura amwisharika iburyo bwiwe, aramubwira ngo icara kugeza aho nzofata abansi bawe nkabashira munsi y'indava y'ibirenge vyawe, icara. Aranamuha isezerano ngo amavi yose indimi zose zizokwatura kari umwami. Data activité apako data yaremye, ikindi gikorwa bibiri twereka data yakoze, data yashize hejuru Yesu. None nimba data yarahagurutse agakonsakra activité yiwe mu gushira hejuru umwana wiwe, ni gute je nawe twespera kugira ubuzima buryoshe? Objectif yacu itariki la rencontre, objectif ya dadi yo gushira umwana wazutse, haleluya, gushira izina ryiwe hejuru. Bantu b'Imana munyemerere twibagire gatoya utuntu twacu, amavuta, ibirato bishasha, akazi gashasha, promotion, ivyo byose ni sawa, ivyo byose n'uburenganzira bwacu. Ariko nibaza yuko vyarafashe
espace niniya cyane, byaradutwaye ivyimviro, twarabigize amasengesho, nivyo dusengera gusa, nivyo twiyumvira, nivyo tubona, kugeza naho ubuzima bwacu busigaye busa n'ivyo twaronse n'ivyo twabuze. Ingene dusa couleur du jour, ubuzima bwacu bupresenta n'ivyo twaronse n'ivyo twabuze. Mbega twarihenze, mbega nibwo ari uburenganzira bwacu? Yes, ni uburenganzira bwacu, ariko kubera iki byafashe importance nini cyane kugeza naho umenga Yesu ntakironka isaganirizo naho yo kwicara muri twebwe, kuko telema twuzuye, intumbero zacu nizo zigaragara, nizo tubwira abantu, kugeza naho abakristo uyu munsi basigaye bafise n'isoni zo gutumira mwene data adakijijwe cyangwa umupagani ati ngo tuje mu nzu y'Imana, kugeza naho abakristo basigaye batinya kwerekana yuko bakijijwe. Bantu b'Imana ngenda babwire ngo satani yaratwivye, satani yaratwivye, satani yaratwivye. Yesu yaratakaje ikibanza mu buzima bw'abantu. Yesu ashimwe abantu b'Imana. Kandi ntibishoboka ndaguhebuje, ishengero rya mbere icyari kigize ubushobozi bwaryo nuko ryari ishengero ryari ryaratahuye Yesu. Usomye Actes des Apôtres yose nta kindi genda ivuga, bavuga Yesu, bazira Yesu, bafungwa kubera Yesu, bahamwa kubera Yesu, bacibwa mu bantu kubera Yesu, ingorane zose bagira bazigira kubera Yesu. Umenga ntibari bafise vie privée, umenga ntibari bafise objectif yo kubaka inzu zabo, wakwibaza umenga ntibari bashaka kubaho neza, ariko ndibaza yuko nk'abantu barashaka kubaho neza. Ariko Yesu yari yarafashe tellement d'importance dans leur vie ku buryo atakindi tubabonamwo badegaja, et par conséquent n'ivyo batamusavye ibitutu vyabo byarabikora. Bantu b'Imana, inyungu z'Imana nizaba assuré mu buzima bwawe. Hariho vyinshi udakeneye nuko uzokwitwararika, bizokwikora. Ndavuze ngo harageze yuko ibintu vyikora kuko twatahuye intumbero nyakuri. Harageze yuko ibintu tutabiforsa kuko twamaze kumenya ikintu nyamukuru Imana ikirahamagarira ubuzima bwacu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo reka intebe ya Yesu iboneke mu nzu yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo reka espace, reka place y'ibiboneke mu nzu yawe. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Mbwira umuntu mwicaye uti reka Yesu ashigwe hejuru. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, iki kintu niwagitahura ntuzogira isoni zo kumuvuga. Iki kintu niwagitahura ntuzogira isoni yo kumushingira intahe. Hari ibibazo bivuka ahantu hose tuba turi, bikaba bitubereye opportunité yo gupresenta Yesu nk'inyishu muri ivyo bibazo. Ariko iyo opportunité naho iboneka, hariho benshi badashobora kumuvuga kuko baramfise isoni zo kumuvuga. Twarageze ahantu tuza gusenga mu mpwemu ya Nikodemu, aho tudakeneye cyane ko abantu bamenye ivyo turimwo, ariko tukabikunda, ariko tubihoza. Ariko ndavuze ngo iyo mpwemu iveho mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Iki kintu nico numva ashaka muri mwaka twiga. Ndashaka tucimbe tukije mwibwina. Bwana asifiwe sana. Hari ibintu tuvuga mu majambo tudatahura profondeur yacu. Ndashaka twimbe, ndashaka uyu mwaka muri Life Center Yesu vraiment abe présente. Ndashaka uyu mwaka muri Life Center abakristo bafigire connaissance ikwiye kubijanye na Yesu, icari, ico yabaye, cazoba, icarico. Ndashaka uyu mwaka nihaba umuntu aba inyoha y'ibijanye n'icimana kiraduhamagarira. Abantu baravuga ngo jewe vraiment ngo sindi icimana yampamagariye, ngo je sinzi, ngo je ngo ndazi ikintu, ngo sindata. Reka ndabwire abantu b'Imana, ama eglise yose yo mwisi, abakijwe bose yo mwisi, hari ikintu twese kiduhuza. Abakijijwe twese tugomba kuhopresenta Kristo. Yesu agomba kuboneka mu buzima bwacu. Iyo ni vision ama eglise yose mwisi yitwa ko yizera Yesu afise, naho waba batayitahura, ariko iyo ni objectif. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Ndanezererewe iri jambo muri uyu mwaka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kandi ndizera ko nemera ko iri jambo ni iry'ubuzima, si iry'umwaka umwe, ariko ni iry'ubuzima. Mbwira mu mico iri jambo ni iry'ubuzima. Haleluya. Kandi rigiye kugabanya deception mu buzima bwawe. Kandi rigiye kukugira umuhungu n'umukobwa ari busy. Kandi rigiye kukugira umuntu afise passion. Yesu ashimwe cyane. Kandi rigiye kukugira umuntu atari muri ennui. Haleluya.
ariko rigiye kugira umuntu afise icyo akora kandi abona icyo akwiriye gukora mu mwanya uwo ari wo wose. Yesu ashimwe cyane. Kandi iri jambo rigiye kuzana mu buzima bwawe kuba umuntu ashingirwa intahe, kuko iri jambo wamaze kuritahura mu buzima bwawe, hariho amanyanga ufise agiye kugabanuka. Haleluya. Kuko wahora uri mu manyanga ko wari ufise izindi objective, ariko Imana ikaguhindurira intumbero yawe ikaba iyo gushira izina rya Yesu hejuru. Ndavuze ngo hari amanyanga agiye kuva mu buzima bwawe, hari témoignage nshasha Imana igiye kubaka ku buzima bwawe. Haleluya. Kuko uhisemo kuba platform yo kwerekana icubahiro ca Yesu, kuko uhisemo kuba vitrine aho abantu bazokuraba bagaperceva Yesu inyuma. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngira nzangirize kuri iyi nkuru yo muri Esther chapitre 1. Ngira ndagusomere inkuru ivuga ibirori vyabaye kuri uyu mwami. Niyo nkuru nshaka kurangiriza ku ngoma y'umwami Asuerusi. Ku murongo wa 2. Ico gihe umwami Asuerusi yari ahangamye ku ngoma yiwe ku mugwa Ishushani. Esther verset 2. Mu mwaka ugira gatatu ari ku ngoma, atumira amazimano abaganwa biwe bose n'abamenyekana biwe, abahambaye b'Ubuperesi n'Ubumedi n'abasegaba n'abaganwa b'ibihugu bakoranira imbere yiwe. Amara iminsi myinshi yerekana ubutunzi bw'ubwami bwiwe bw'icubahiro n'igitinyiro c'ubugabe bwiwe bw'agahebuzo. Ashitsa iminsi 180. Vuga uti iminsi 180 ya fete. Vuga uti ya fete. Nuko iyo minsi ishize, umwami atumira abantu bose bari ku mugwa Ishushani, abahambaye n'aboroshe, bamara iminsi 7 mu nyubakwa yo mu rugo rwo mu ngoro y'umwami. Hari hakinze impuzu zera n'izisa n'akatsi gato n'iz'amasufe zimanikishijwe imigozi y'ibitambara vyera vyiza, n'inyambara abami ifashwe n'impeta z'ifeza ku nkingi z'amabuye yitwa marimari. Hari n'imisegamuro yakozwe mu inzahabu n'ifeza iteretse ku musezero wa marimari nyene, y'amabara n'iyagahama n'ayera n'ay'umuhondo n'ayirabura. Iyo telefone isona nk'iyanje. Babahera ivyo kunywa mu mabakure y'inzahabu. Ariko abantu b'Imana, je nasanze ibintu byose byanditse muri Bibiliya biri interesse. Na bya bindi umenga ngo byo mubarewe mudakunda, ibintu byose biri interesse. Ofete sinzi ko muriko murumva uyu munsi mukuru. Mumvise ko uyu munsi watanga kumara 120 combien jours? Hein? 180? Urabona? Hama baca baraselektiona abantu bakeya baza ibwami. Abaje ibwami baje kumara iminsi ngahe? Iminsi? Mumvise decoration yaho hano? Mumvise decoration? Murumvise ibyo bariko baranyweramo? Je rero kubera nkunda ibintu by'inzahabu, hari ikintu kinyenteresheje cyane, ngo banywera mu mabakure y'inzahabu bakanyweramo vino. Je sinzi uyu mutipe ngene umwami yaratunze. Uraze yo kunywera vino abantu bose watumiye, apana vya bikombe dutegurira abashitsi bimwe Olivier atubwira dimanche, iyo baje ari benshi bidakwiruka cutuma kumubanyi ngo azane bwa nukoresha ivyo mu gikoni, nawe akacisha hejuru urupangu kwa Zidora agahereza Baltazar bigagushikira. Bose abari batumiwe banywera mu bikombe vy'inzahabu. Bwana sifiwe sana. Aha niho hanyubatse. Ako mureke mbandanye nsoma. Uravyumva? Babahera ivyo kunywa mu mabakure y'inzahabu. Kandi ayo mabakure amwe yasukwayo, ayandi ukwayo, or jaune, rouge, niyera. Babaha ku biturire vy'ibwami nk'uko ikiganza ciza c'umwami cari kiri. Kandi muri uko kunywa byashinzwe ngo ntihagire ugoberwa, ntihagire uwo baforsa, kuko umwami yari yageze abasuku biwe ngo umuntu wese agire uko agomba. Vuga uti agire uko agomba.
muramaze kugenda mu minsi mikuru haba hahagaze hakurya y'abaduserva abantu bafise ibiyiko byo kutuyorera ku inyama y'inkoko, sivyo? Kugira ntihagira abiha nyinshi. Ariko uyu munsi mukuru aba bantu bari barimwo ngo nta numwe baforce, kandi abantu biha uko bashaka pendant 7 jours. Iyo fete murayumva, ndayibipfurije kuyibamo mu izina rya Yesu Kristo. Ariko naho toyibamo muri iyi si, mwijura aho tuzoje, bizoba bimeze nk'uku nyene. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Humuriza uwo muntu uti naho toyibona ngaha muri ubuze mu buzoza. Kandi n'umwamikazi Vashiti atumira abagore amazimano mu ngoro y'umwami aho Asuwerusi nyene. Umva madamu nawe yaciye atumira biwe akote, umugabo ari kumwe n'abandi bariko baravuga ibya politike. Umugore nawe yaciye atumira abandi bagore bafise amarobe. Urabona abadamu nyene uravyumva badaca bavuga politike baca bati yo iwayikuye heyi indayigira kwa ntuzenya yo yikwafire uravyumva. Haleluya. Amen. Nuko verset 10, ku munsi ugirindwi umutima w'umwami umaze kugira gute gukankamugwa na vino, abarira Mehumani na Biziti na Bizita na Heribona. Ariko aya mazina kwe munyemerere nsimeshike kuri 11. Okay, inkone zihereza uwo mwami Asuwerusi. Verset 11, ababwira kuzana umwamikazi Vashiti imbere yiwe yambaye igitsibo c'ubwami, kugira ngo yereke amahanga n'abaganwa ubwiza bwiwe, kuko yari umunyakaranga. Ariko umwamikazi Vashiti yanka kuza ngo yemere ijambo ry'umwami yatumwe izo nkone, bituma umwami ashangashigwa gose, uburake bwiwe buraziriringa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngiye mu ncano tifete. Nimba mutabizi iyi fete murazi mbega ico yari hari, mwatwari kuri bonani. Ni bande mumvise objectif y'umunsi mukuru. Uyu munsi mukuru umwami yawutumyeko kugira ngo yereke ibihugu birenga 120 ingahe ubwami ategeka. Uyu munsi mukuru yawuteguye kugira ngo abereke ubugangi bwiwe. Muriko murumva iyo teme. Yesu ashimwe cyane. Teme kuri invitation bon ntibabivuze gutya ko jomodi kandi ntiyo bivuga uko, ariko Bibiliya yatubwiye ngo umwami atumako abaganza bari munsi yiwe mu bihugu bava mu moko atandukanye kugira ngo abereke ingene ari umwami w'igitangaza. Bantu b'Imana, abantu b'abami bagira amanyama. Abantu b'abami bazi ko ubwami butabakwa, bagira amakaprisi. Iyo ugiye ugasoma histoire canke iyo uravye n'ibihugu bigitwawe n'abami bafise inkomezi, umwami iyo umuntu yabaye umwami imyaka myinshi, n'abami bo muri Ancien Testament Bibiliya ivuga ngo benshi batangura neza bakagenda baheza nabi kuko baraborezwa. Tellement umwami yabafise autorité n'igitinyiro na respect ku buryo abami benshi bagiye badevia, n'abari bakunda Imana bagiye badevia baborezwa n'iyo position. Uyu mwami rero ndamubona atakindi atumiriye ko abantu atari ukubereka ingene aragahamba. Abategurira igifete ca 100 combien jours, abongera iya 7 jours, ariko abatewe iteka ryo gutumirwa muri 7 jours baje muri palais. Abagabo baje ukwabo, abagore nabone baje ukwabo kwa Vashiti. Iyo minsi indwi amasaha 28 kuri 28 abo bantu abageneye kuryama bari bafise amashambre yakira abashitsi bagenda kuryama, bakeneye koga bari bafise amadushe, bari bafise protocole, bari bafise abakorera umwami kanaka yaje kwitaba urubanza n'abagira gute. Sisiko muko murabona uwo munsi mukuru bakanywa bakaborerwa zikabava ko bakaza, nta gahunda yari ihari, ntawe bagobera, bakora ivyo bashaka. Akondisyo ko bagusaba bari ku mabaraza banywa bajya amasorte yose y'injya zitaba. Ndiko ndabashira muri iyo fete, vuga uti karibu muri fete. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
bagafungura bakanywa amasorte yose y'inzoga, bakanywera mu bikombe bitandukanye, bakapresiya ubwiza bw'aho hantu ukuntu hasa. Iminsi indwi banywa bajya, abakunda kunywa ngaha anya bariko baranavyimvira ko cyane, ariko mugaruke ngaha gato uravyumva, ariko nyene uravyumva. Yesu ashimwe cyane. Haheze iyo minsi ngo umwami yanyoye, kamushitse vraiment, sinzi ngene kamushika muri 7 jours, sinzi ngene katamushitse kuri 1 na 2, ko ntawo mari iminsi, ariko ngire sinzi akandi kantu kanyuma yanyoye, ariko ngo karamushika. Bwana sifiwe sana. Kamaze kumushika aca aravuga ngo genda munzanire Vashiti, maze iminsi indwi nereka abantu ubwiza, maze iminsi indwi abantu banywera mu nzahabu, maze iminsi indwi nereka abantu ubutunzi bwanje, maze iminsi indwi nereka abantu ingene nkomeye, hamaze iminsi 120 ibihugu byose bimenya yuko hariho celebration yanje, maze iminsi yose centre d'intérêt ari ivyanje. Ariko hari ikintu nshaka kubereka, ati atuma abakozi, ati ku munsi wa nyuma ico nzokwereka abantu au programme, au menu du jour, ndaza kubapresenta Vashiti umugore wanje. Baca batuma ngo Vashiti aze, kandi aze yambaye igisibo c'ubwami, atambuke. Vashiti we, Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo uri produit ya nyuma Imana igomba gupresenta amahanga. Ndavuze ngo wewe uruta Vashiti kuko uri umugeni wa Kristo. Tu es l'épouse de Christ. Uri ico yakoze yishimira, ico yakunze, ico yatanguye ikiguzi. Yesu ashimwe cyane. Umunsi azoza kugutora ngo abamarayika bazobaza ngo mbega bajya ni bande, ngo azovuga ngo bajya nabogeje imvune zabo mu maraso y'umwagazi, bajya nabo nacunguye. Nous sommes le dernier produit que Dieu va présenter aux anges. Ni twebwe twacunguwe, ni twebwe twejejwe, ni twebwe bwiza bw'Imana, ni twebwe kiguzi Imana yatanze kugira ngo ironke, ni twebwe abahungu n'abakobwa benshi bo mu miryango myinshi, yo mu moko menshi, yo mu bihugu byinshi, bava mu ndimi nyinshi, abo Yesu yikwegeye ko biciye mu gikorwa cy'umusaraba. Yaratwiyegereje, azotwerekana, tugize umunezero wiwe. Yaragiye ngo uwo mubona agiye ntimumurabe uko agiye niko azogaruka, ariko umwanya wiwe wose wo kugenda nta kindi gikorwa agiye gukora. Agiye ku murango no mwijoro kubategurira aho muzoba. Ijuru riri busy kudutegurira aho tuzoba. Ntatevye kuza, ariko icifuzo ciwe nuko benshi bakizwa, kuko mu ijuru hari amazu menshi kwa data, hari hayanje. Ijuru riri busy kudutegurira aho tuzoba. Abamarayika barabiyo activite yose, ariko bikamenyekana ngo data ariko arategura aho umugeni wiwe, ariwe Mariko, ariwe Aline, ariwe Beshu, ariwe Lydia, ariwe Sonia, ariwe Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwire hari umunsi azodupresenta, ariko imbere yuko adupresenta reka natwe tumupresente. Yesu ashimwe cyane. Vashiti baramuhamagaye kugira ngo umwami yerekane ubwiza bwiwe, abwerekeye abantu mu mugore wiwe, ariko la reine aranka kuza. Aravuga ngo no. Umwami baragaruka baramuha raporo ati Vashiti aranse kukwitaba. Bibiri ivuga ngo umwami arashangashigwa. Vuga uti gushangashigwa wa mutawunerewe. Vuga uti gushangashigwa. Kandi uzopfe kubikoresha ahantu ari hose, sijyasha vuba bagutwaye ikirato ca gauche. Gushangashigwa ni shavu riri excellent. Vuga uti gushangashigwa. Ishavu riri parfait. Vuga uti gushangashigwa. Yesu ashimwe cyane. Arashangashigwa. Ni gutyo onya histoire ya Esther itangura, hagaca hazamo Esther, ariko umugore wa mbere bamukuye kuko yanse kuza kwerekana icubahiro c'umwami wiwe. Haleluya. Ndasenga Imana ngo wemerere Yesu yerekana ubwiza bwiwe biciye mu buzima bwawe. Niyaguhamagara ngo akwerekane, reka ibe occasion yawe yo kwerekana ubwiza bwiwe. Haleluya.
ntuhofuze appel y'umwami yo kumanifesta gloire yiwe iyo yashize mu buzima bwawe. Yagushizemo vyinshi vyiwe ku buryo arakeneye kuvyereka amahanga. Ugihe cyose umwemereye azokwereka amahanga ubwiza bwiwe yashize mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi kudesobeyisa kuri iyo ordre, uno munsi niko l'église du Seigneur Imana yantahuje ingene ishengero muri no myaka y'iherezo rimeze. Ishengero rimeze nka Vashiti. Vashiti yarambitswe ubwiza, yicarana n'abandi bagore, aguma bereka abamukoreye verni, aguma bereka baramubwira ati zose ryawe ni ryiza rirafise utwatu uravyumva, iyo ico gitsibo cawe ni ciza bagikoze he? Ati ni wa mu artisan w'ibuperesi niwe yagikoze, umwe yitwa Clement, uravyumva, bana niwe yagikoze, ujya niwe akora byo. Umwe akorera ntuzenye, uramaze ko n'abadamu nyene mufise isakoshi Versace, uravyumva ibintu nk'ivyo nyene, Tommy naho yankabirawe, uravyumva. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugore aryohererwa ivyo, umbaje kumuhamagara ngwingo, umwami araguhamagaye, umugore avuga ati ni mundeke wa ndi busy, ndafise ivyo ndiko ndakora mu bashitsi banje. Umwami baramubwira ati umwami kazi essaie trouver un autre objectif, essaie trouver une raison de vivre. Itakiri wewe ariko nawe nigihe ciwe cukwerekana utwiwe mubiwe. Ariko Vashiti ntiyatahura yuko iyi fete it's not about Vashti, ariko iyi fete ihagaze ku muntu umwe gusa, umwami, ku buryo nimba Vashiti atari prête kumvira, elle a été sacrifiée. Kubera iki? Kuko elle n'a pas compris, elle n'a pas réalisé yuko gloire umwami yamwambitse niya concert nawe, ariko byose byari bihagaze autour de la personne du roi. Ndarangije mvuga ni uyu mwaka ndagusengera ngo utahure yuko ubwiza Imana yaguhaye, ingabire Imana yaguhaye, ubushobozi Imana yaguhaye, bukerebutsi Imana yaguhaye, bwenge Imana yaguhaye, imiryango Imana yakugororeye, promotion Imana yagushizemo, ikibanza Imana yagushizeko, influence Imana yaguhaye, aho ijwi ryawe ryumvikana, ico wagizwe, ubwiza Imana yaguhaye, ivyo vyose Imana yaguhaye. Uyu mwaka iraje kubigusaba ngo ivyerekane. Uyu mwaka iraje kuvyikorako. Rero ndakwifurije muntu w'Imana ngo ntuvuge ngo no I am busy. Umubwire uti abo turi kumwe harageze ko nja kureponda no gukora ico nahamagariwe kubaho, no kwisumeta munsi y'umwami, no gukora ibishoboka byose ngo ubwiza bw'iwe abantu babumenye, ubwo batazomenyera mu bindi bagiye kubumenyera mu buzima bwanje. Nico gituma ku munsi w'indwi ndahagurukijwe kwitaba umwami. Ndavuze ngo nawe uyu munsi ukubere nk'umunsi w'indwi, utahure ku mwami araguhamagaye. Haleluya. Yesu arakubohoje. Yesu ashimwe cyane. Nkoresha iterme Yesu arakubohoje, mbwira mu cyacu Yesu arakubohoje. Umeze nka ya ndogoba, genda mu nkorera indogoba, niba babaza ngo mwitwaye he ko yari kirarisha kandi ko Zakariya ashaka kuzoyijya kuri bonane, mumubwire Zakariya ati Zakariya programme yawe ufitaniye n'indogoba canke ahizo gutwarika gushikana uzoba ugiye kugemura kwa mwene wanye zoba yavyaye, iyo objective canke iyo business yawe irahagaritswe. Umwami agize gute? Arayidutumye. Kandi igihe iryo jambo ryavugwa, Bibiliya nitubwira ngo uyo muntu yarahaririye, ariko Bibiliya tubwira yuko ijya ndogoba yaraje, Yesu arayigenderako. Ndavuze ngo uyu mwaka urabohojwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu mwaka urabohojwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo uyu mwaka jilegeze kidogo, akubebe penya nataka. Yesu ashimwe cyane. Afise affaire na wewe, agiye kwerekana ubwiza bwe wiciye mu buzima bwawe. Na wewe tahura yuko nta kindi ubereyeho atari kumanifesta la gloire de Dieu. Mu byo mukora byose, mu byo muvuga byose, mubikore ku bw'icubahiro ciwe mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge amen. Washobora kuvyaguruka tugasenga. Haleluya. 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 Ni bande bumva ko uyu mwaka ari mwiza rero? Haleluya. Haleluya. Ndababaza ikindi kibazo tugomba gusenga.
ni bande bibaza ko Vashiti amaze kwanka yasubiye kumererwa neza? Urazi ngende umwami baciye bamubwira abagenzi biwe, ndababwira abagenzi biwe umutwe bamutekesheje, baramubwira ati umwami, uyu mwami kazi gasha uhamagaye akanga kukwitaba abagore bacu bicaranye, wowe agira dukwegere ubu munsi ho karabaye nta mugore n'umwe asubira kutwumvira. Umwami ati nenda bigenze gute? Ati sha mwirukane kugira ngo abagore bacu bose babibone. Mwirukane mwami. Nukuri vrema iyo herere ntiyoba kuko ico umwami kaza akoze n'abandi badada bose nico baza gukora. Please fukuza hiyo. Bakafanya nini? Bakafanya nini bandugu wapendwa? Nasema wakafanya nini? Sasa amuonage Wakristo wanafanya sawa wenye wamefukuziwa. Haleluya. Mbwira umushaye turasubijwe mu kazi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka ndababwirega abantu b'Imana, ntibishoboka, ndaguhebuje, ntibishoboka ko ubuzima bwawe buryoha udahagurutse umwami aguhamagaye. Ntibishoboka. Sinovuga ngo ndashaje, maze imyaka 20 bientôt n'itatu mu gakiza. Agakiza kararyoshe iyo ubuzima bwawe uko burakorera inyungu z'Imana. Ico nico kintu ubuzima bwinshi bwatakaje. Ndavuze ngo muri uyu mwaka vamwo wewe wajemo. Ndavuze muri uyu mwaka pakurugwa wewe apakigwa. Haleluya. Ariko reka twese intumbero yacu muri uno mwaka tuvuge ngo Mana, aho bizoshoboka hose, aho nzoronka akaryo kose, aho occasion zo kwipresenta, aho opportunité zo kwipresenta, nzoba igikoresho cyo gushira izina ryawe hejuru. Haleluya. Nzoba igikoresho cyo gushira izina ryawe hejuru. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Washaka kusenga ukaduza ijwi ryawe ukavuga ati Imana koresha ubuzima bwanje. Haleluya. Iyerekane biciye mu buzima bwanje. Ndemeye kunkoresha, ndemeye kuncamo, ndemeye ko wiyerekana mu buzima bwanje. Ndemeye yuko izina ryawe rishigwa hejuru biciye mu buzima bwanje. Ndemeye yuko izina ryawe riduzwa rigashigwa hejuru kubera Mana yo mu ijuru nakwemereye. Ndemeye kuba podium yawe, ndemeye kuba platform yawe, ndemeye kuba inzu yawe, ndemeye kuba igikoresho cawe, ndemeye kuba instrument yawe, ndemeye kuba vitrine yawe, ndemeye kuba werekana couronne wanyambitse, ndemeye kuba werekana ubwiza wansize. Haleluya. Uyu ni umwaka wawe, si umwaka wanje, ariko uyu ni umwaka wawe. Uyu mwaka tuwugize wa Yesu, uyu mwaka tuwugize kumushira hejuru, uyu mwaka turawukonsacre kuri we, uyu mwaka tuwugize priorité yiwe. Haleluya. Ntidushaka gushira amaso cyane ku vyacu, ariko turagomba gushira amaso yacu cyane kuri we. Haleluya. Maze niyashigwa hejuru nawe azogera gutazokwikwegera benshi ikompri na wewe murondera ubwami bwanje no kugororoka kwanje, ibisigaye bizogera gute? Bizoboma inyuma. Ntitubirondera, ntitubishaka, ariko turagomba we, turashaka we, turiyumvira we, turarondera uburyo bwose. Ni gute ubuzima bwanje, ni gute inzu yanje, ni gute business yanje, ni gute entreprise yanje, ni gute ibikorwa vyanje, ni gute mu maproje yanje Yesu yoboneka, ni gute mu vy'Imana yampaye Yesu yoboneka, ni gute aho nkorera Yesu yoboneka, ni gute mu gutambuka kwanje abantu babona Yesu, ni gute mu majambo yanje abantu babona douceur bakamenya Yesu biciye muri jewe. Ni gute iki nico kibazo ugomba kwibaza muri uno mwaka. Ni gute Yesu yorushiriza kuboneka? Ni gute Yesu yorushiriza gushigwa hejuru? Ni gute Yesu yorushirizwa kuba élevé dans ma vie? Ni gute Yesu yorushiriza kuba exalté mu buzima bwanje? Iki nico cifuzo ndakwifurije muri uno mwaka aho uri hose. Haleluya. 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 Mwami Yesu turaguhaye icubara muri kino gitondo. Turagushimiye Mana uko dukoraniye hano hantu, abo wakijije, abo wahamagaye, umugeni wawe wo watoranije, abo wasize Mana turakweretse Mana uyu mwaka dutanguye ndasengeye abantu bose bari muri kino kibanza kugira Mana iyi ntumbero muri uyu mwaka yuko izina ryawe rishigwa hejuru Mana ibicike iyishuwe mu buzima bwabo.
Mana iki ni igihe Mana yo mu ijuru uyu mwaka tuwugukonsakre. Mana iki ni igihe Mana tuhokoresa yuko twaratwaye ikibanza kinini, n'ivyacu vyaratwaye ikibanza kinini, ivyifuzo vyacu vyaratwaye ikibanza kinini, inyungu zacu zaratwaye ibibanza binini Mana, kugeza naho wewe umeze nk'uwazimanganye mu buzima bwacu. Turagufise nk'izina, turagufise nk'umwambaro, ariko Mana indani mu mutima, muri motivation zacu, mu vyo tuvuga no mu vyo dukora, mu vyo dutumbereye vyose, mu mpamvu zacu zituma dukora, wewe uri inyuma Mana. Naho mu ndirimbo tuvuga ngo uri imbere, ariko Mana mu bifatika siko biri réellement. Nico gituma Mana muri uyu mwaka Mana twemeye gukonsaka uyu mwaka kugira ngo ubu mwaka wo gushira izina ryawe no gushira izina ryawe hejuru mu buzima bwacu, mu vyacu vyose. Mana dushoboze Mana, ndasengeye ishengero ryose Mana, ndasengeye nabi iyi message yoba yanuya bumva yuko umenga si yabo, bumva umenga ebana ibi vyo nibiki Mana. Ndasenze Mana kuko tudashobora Mana kuja akote ya plaque, ntidushobora Mana yo mu ijuru kuja akote y'iyo ntumbero nyamukuru Mana, nk'uko Vashiti Mana yaratumbereye kwerekana ubwiza bw'umwami. Reka natwe Mana nk'ishengero muri uyu mwaka turimo, abantu bawe bacike ibikoresho vyo kwerekana ubwiza bwawe, vyo kwerekana gloire yawe, vyo kuheyona, vyo kuba vitrine, vyo kuba Mana ibiyo bibonerana kugira ngo abantu bakubone mu buzima bwacu. Hindura Mana ivyo dushira imbere, hindura ama priorite yacu, hindura Mana ivyo turaririye canke ivyo dushimikiye ko cane, ariko Mana uzana ubuzima bwacu kugira ngo busurinye iyi aspect, kugira ngo turushirize kugira ubuzima bwo kunesha kandi buryoshe. Mana ntidushobora gutakaza intumbero hama ngo twe expecting kugira ubuzima buri mu buryohe n'agakiza no kugubwa neza no kunesha no kunengesera no kuryoha. Mana iyo tukugize intumbero ubuzima bwacu buraryoha. Mana iyo tukugize intumbero ntitumaramara, ntidutetegwa. Mana iyo tugize intumbero ntituba desu. Mana ntidushishwa, ntituvangigwa. Ariko Mana uburyohe burushiriza kuba bwinshi, kuko Mana wowe uri impamvu yacu yo kubaho. Twavutse kugira ngo twerekane wewe, twavutse kugira ngo dushire izina ryawe hejuru, ntitwavutse kugira ngo twere dushigwe hejuru, ntitwavutse kugira ngo twere tuje imbere, ariko twavutse Mana kugira ngo tubi ibikoresho byo gushira izina ryawe hejuru. Nico gituma nsengeye Mana abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, imiryango ikoraniye hano hantu, ndasengeye abantu bose Mana abazoza muri kino kibanza muri uno mwaka, abazokurikirana ibivugwa muri kino kibanza muri uno mwaka, aho uzoduha gushika hose muri uno mwaka. Ndasenze Mana ngo ijambo rirushirize Mana gushika kure, abantu Mana yo mu ijuru batangure guhinduka muko babaho, batangure guhindura intumbero zabo, ubuzima butangure kuryoha, ubuzima butangure kuba passiona, ubuzima butangure gushuha, ubuzima butangure Mana yo mu ijuru kuba abantu bave muri ennui, abantu bave muri paresse spirituelle, abantu bave mu gusamara, abantu babe occupé n'ivyawe, abantu bagushira imbere mu buryo bwose, mu buryo bwiyoroheje n'ubushizwe imbere, mu buryo buboneka n'ubutaboneka. Reka Mana wo mutima usezise assemblée yose n'abandi bose bumviriza, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka Mana uyu mwaka ubu wawe ntituwugize uwacu, ariko tuwugize uwawe wo gushigwa hejuru kw'izina ryawe, maze bisigaye vyose bizoza vyoma kuri iyo principe no kuri iyo comprehension. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisavye, amen. Washobora kwitabira uti amen, washobora kwitabira uti amen, washobora kwitabira uti amen. Ndaguhezagiye muri kino gitondo ca mbere c'umwaka. Mana yanje kugirire neza, Mana yanje gusige, Mana yanje guhe efficacité, Mana yanje gukure mu isoni, Mana yanje gukure mu bwoba, Imana yanje kumpera ubwenge muri vyose, kugira ngo umenye igihe cawe cyo gusayangana mu izina rya Yesu Kristo. Muririmbyi yaravuze ngo ntaba ari twebwe mwami, ntabe, haleluya, ariko izina ryawe. Reka iyi ndirimbo icika ubuzima bwawe muri uno mwaka, haleluya, aho uvuga uti ntaba ari jewe ariko izina ryawe. Mana ibahezagire, umwaka mwiza wuzuye kunesha no kugendana n'Imana no gutambukira mu nyungu z'Imana. Imana ibagirire neza kandi mugire n'iminsi mikuru myiza aho muroye. Imana ibahezagire kandi ibagirire neza, haleluya. Azoshigwa hejuru, haleluya, azoshigwa hejuru. Imana ibahezagire.